hariho amakuru uronka ukumva urapfuye, amakuru nk'indwara ya kanseri, amakuru nk'ibigwara bidakira kanaka, amakuru y'ibitero kanaka, amakuru yuko ikintu kibaye nabi cyane ukumva umutima urasimvye. Nkundira ndakwere ngo muri iki gihe ca Pasika urupfu rumizwe n'intsinzi. Bakunzi kwama dusanga ijambo ry'Imana, nkundira ndakwere nti Pasika nziza. Turasoma mu cete Paulo yandikiye cete ca mbere c'Abikorinto igice ca 15 umurongo wa 53 na 54. Abikorinto ba mbere igice ca 15 umurongo wa 53 na 54 handitse ngo kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara kudapfa. Ariko uyu ubora ni wamara kwambara kutabora, n'uyu upfa ni wamara kwambara kudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Pasika ni igihe twibuka yuko urupfu rumizwe n'intsinzi. Ego turiteze igihe cyo kuzuka kw'abapfuye, ariko nkundira ndakware ngo urupfu uri kugwana nago rwamizwe n'intsinzi. Kristo yaranesheje, Imana ihabwa icubahiro. Paulo yandikira Abikorinto mu ntango y'ico gice ku murongo wa 12 aravuga ngo ariko Kristo avuga ko yazutse mu bapfuye. Bamwe muri mwe bavuga bateye ko atakuzuka, asangwa atawuzuka na Kristo ntarakazuka. Hariho amakuru uronka ukumva urapfuye, amakuru nk'indwara ya kanseri, amakuru nk'ibigwara bidakira kanaka, amakuru y'ibitero kanaka, amakuru yuko ikintu kibaye nabi cyane ukumva umutima urasimvye. Nkundira ndakwere ngo muri iki gihe ca Pasika urupfu rumizwe n'intsinzi. Pasika naho muri iki gihe bamwe baganda, bamwe batinya no kurya inyama, nkundira ndakwere nti urupfu rwamizwe n'intsinzi. Wakira intsinzi yabonetse rimwe Igorogota. Uyizere iyo kanseri yume, ico kigwara cume, ico gitero gitsindwe, wakire umuco uvuye mu kuzuka kwa Kristo. Pasika ni igihe urupfu rumirwa no kudapfa, ugupfa kukamirwa no kudapfa. Imana iguhezagire, uronke itoto, ugire kwizera, bihinduke, nibasubira gupima kwa muganga basange uhoraho yabikoze, ya makuru mabi usange yavuye mu iciza. Imana iguhezagire, Pasika nziza, ibihe vyiza mu bawe no mu vyawe, uragahezagirwa. Amen kandi amen.